mu influencer tuzi nka Nelly Nat araryoherwa cyane gushika naho umuhana amahera aramuha izere iyo bariyo mpamvu aciye utora izere vuga ati jewe muri izi nanje yaranyemeje reka cyo dukorana indirimbo. Nelly Nat yamumenyeje ndamuzi kuva kera kuko tuva hamwe umuvandimwe about your music tuba turi kumwe mu buzima busanzwe mu friend. Indirimbo yitwa Vava mubande muyikurikirana Sweet 40 girl Kunkunda my love Ngundi ivy'abandi banyangiye Tiye touche mon cœur Jewe nawe okay Tiye touche buke Jewe nawe okay Yeah Vava abantu benshi bari kumva ijya ndirimbo benshi hari abavuze ngo umuhungu ari karirimba nka D1 ndagumubwire ikintu kimwe ivyo bintu byaragushikiriye nimba byaragushikiriye uri kuvyakira gute uri kuvyitwaramo gute urazi ujya n'umuntu afise aho yigejeje afise ibyo amaze gukora so rero kuvuga ngo wewe ngo tugeranije nanaka ikintu yabari gitoyi babonye ko nawe hari ikintu kiri big ufise kugira bashobora kugeranya n'ujya ari big nabari ikintu gitoyi kama ivyo ni bintu intege it's fine that's jewe ni jewe amanyene ni nyene. Hello everybody, what's popping up today? I go by the name of somebody Mambo's Camera fan boy. Imbere ya byose mugende kuri YouTube channel yacu mugire subscribe mbere yuko ndabereka abatumire mbere yuko turamutse abatumire mugire subscribe mugire like share na comment ni BITV kuri Instagram ni BITV TikTok ni BITV Facebook page ni BITV hose turahari tubazanira the update. Abasore ni babiri umwe yaramaze kuza undi ntiyari byazo umwe n'Iryambere aje gusa baheruka kudutamwo agahit indirimbo shashi sinzi ngomba kuvuga byinshi baraza kubitwibwira yabo nyine ariko reka manze ndabaramutse nabo baramutse umwe ni Brujame n'undi ni Izere reka ndabaramutse babaramutse hama dutangure bro wala po was fresh Yo baba fresh sana nakaza turakaza tuko fresh mie narayenjoyewe ku ndirimbo yanyu nta bintu byinshi ngomba kuvuga ku ndirimbo yanyu mwebwe muranze kubyivugira ariko manze muramutse abakunzi ba BITV hama tubandanye tutangure kuri uyo okay abakunzi ba BITV turamukije cyane it's your boy Izere Instagram nkoresha Izere official Twitter Izere official and everywhere Izere official YouTube subscribe to my YouTube channel very soon I'm gonna drop some big yeah kiri fire so nuko abamugena mu mvirizi ndimo yacu ni Vava usanga kuri YouTube channel ya Brujame official urandika Brujame featuring Izere amakachiro indirimbo yitwa Vava ikoze fresh amasanamu ya fresh audio production ya BS sana hariya baby best ikatisha sana so mugene mu mvirizi Brujame what's up it's your boy Brujame but the man original abakunzi ba BITV turamukije cyane mutube hafi ivyo tugomba tubaganirire extreme the fan Mambo clear you know so bakuzo BITV mwabonye abatumira umwe ni Izere undi ni Brujame we yaherutse kuduha indirimbo ari kumwe na Izere indirimbo yitwa Vava mugende muirabe kuri YouTube channel yiwe mubandanye muyisharinga indirimbo igere kure kandi namwe muyimenye so ni indirimbo igice cyane nta kintu kimwe cyo tuma mutayikunda ariko imbere ya byose ndagomba babanze guys twende na Vava Je ne suis pas Babylone je suis à toi du fortiqueur Kunkunda my love Ngundi ivy'abandi banyangiye Tiye touche mon cœur Jewe nawe okay Tiye touche buke Jewe nawe okay Yeah Vava Okay
je ndagomba mumanze mungiriye akaru gatoya nimunjanira kwari kumurimba mesi cyane banze ngira akantu gatoyi muri verse yawe let's go mbashaka mu verse okay reka tugena verse yanje izere izele okay so bro jame izere yeah beshi baraje barakenda yeah bafise amahera n'ibihinda yeah oh ariko mu maso yanje sinabona ko bikwembu wawe uhamatwa amagambo yanje ivyifuzo vyanti yatouche mon cœur ariko mu maso yanje sinabona ko bikwembu wawe uhamatwa amagambo yanje ivyifuzo vyanti yatouche mon cœur je ne suis pas Babylone, je suis à toi dévolu. Yeah, man. Okay. Sinza kwereka umutima wa pirato. No. Tukiri bato. N'ibyinshi nabuze ariko wewe sinokubura. Mubuze ntisaha erega jewe ndagukumbura. Ti amo mi amor ti amo Je t'aime que je n'en suis pas Babylone, je suis à toi dévolu. Kumunda my love, mudiza bandi bayanyiye. Tia touché mon cœur. Yes, thank you. Bakoze BTV amajwi mwayumvise, melodies mwazumvise. Indirimbo tukavava mugende mwirayo kuri YouTube. Ikibazo ca mbere rero mere kwa Brujaman igihe waruka ngaha warambwiye yuko hari indirimbo wimirije gusohora sinanzi ko ari ikibazo ca mbere kweri ngadufise abaririmbyi benshi bagiye batandukanye mu Burundi umujene wese afise ubushobozi bwo gukora indirimbo nk'iyo bakoze abayifuza gukora collab n'undi muririmbyi yabakomeye canke abatuba tuzi yaba yaramaze kumenyekana mugabo wewe warafashe izere uvuga ati je ntegeza gukora indirimbo na izere wiyumviriye gute gukora na izere urareka D1 urareka kiri kureka dramati mugabo ati je ngo makorana na izere ikintu cyose ubwa mbere na mbere kizira ku mwanya wacu icyo nicyo cya mbere nyamukuru guhitamo izere niko nabonye yuko indirimbo yanjye bihura nawe ndavuga ati ni good time yo gushobora gukorana nawe kandi iyo najewe nariyumva munyene kwa is big artist bro ukiraho nyine mbere yuko nza kubaza izere umuntu maze umvira ikintu cy'imbere na mbere umuntu abo bose ubona ko akomeye bashobora no kuba indirimbo ariko usanga ntabwo umwanya basi nturagera wa ikintu cyose kiziye mu mwanya utawiteguriye icyo kintu aba ari ikinsi kuri wewe so yabaye time nziza yo gukorana nawe jewe ndabyishimiye ntarabye ngo bajya abandi bantuze baririmbyi oya ndavuze ati izere twinjire ni nkuko n'abandi nyene umwanya niyo washika ebana nzabatamupe ariko ikindi kibazo nza kukubaza cerekeranye izere ariko reka manze nje kwa izere nawe izere abantu benshi bari kubumva ijya ndirimbo benshi hari abavuze ngo umuhungu ari karirimba nka D1 ngo afise dream ya D1 ngo yiganye D1 ngo umuhungu ngo aririmba nka D1 ndagumubwire ikintu kimwe ivyo bintu byaragushikiriye nimba byaragushikiriye uri kuvyakira gute uri kuvyitwaramo gute ikintu ca mbere si yo comment yenyene canke sabonye namaze kubikubwira ndafise abantu benshi bamaze kubimbwira benshi sana kubwiwanje ni bisanzwe kwanza ni ikintu kidasanzwe kwanza kubera ko urazi ujya n'umuntu afise aho yigejeje afise ibyo amaze gukora so rero kuvuga ngo wewe ngo tugeranije nanaka ikintu yaba ari gitoyi babonye ko nawe hari ikintu kiri big ufise kugira bashobora kugeranya n'ujya ari big naba ari ikintu gitoyi kama ivyo ni ibintu intege it's fine that's jewe ni jewe amanyene ni nyene
kandi no mu brother wanje turaganira so nabifatanye nuko nyene uvuze I don't care cause umuntu wese atanga comment iva no kuntu ibintu abibona kandi comment simisi yose zama ziri positive ari ziri negative so surazakira kugira zose zikubake so I appreciate abantu bose bavuga urimba nka D1 it's fine mubandanya ahubwo mumbwira n'abandi ndirimba nkabo Bruja man what Izere is a big artist Izere ndamuzi umuntu ahema bari munini abari mugari Izere ndamuzi ariko ingenda muzi sinzi ko ariko nawe muzi twarabonye muri BMA Buja Music Award umuririmbyi yitwa Izere uwo turi kumwe kuri uno mwanya yaraperforminze mu rujya mwanya muri kijya gihe haba umu influencer tuzi nka Nelly Nat araryoherwa cyane gushika naho umwana amahera aramuha Izere iyo bari yo mpamvu aciye utora Izere vuga ati jewe umuririmbyi nanje yari yanyemeje reka cyo dukorana indirimbo Nelly Nat yamumenye je ndamuzi kuva kera kuko tuva hamwe umuvandimwe about your music tuba turi kumwe mu buzima busanzwe friend rero Nelly Nat yabigize bijya haza habaye korabo nicyo gituma je ndagize igikwiye gukorwa ndakoze igikwiye gukorwa nandi sindi tayi kuri bijya kandi ni byiza cyane abandanya musupportinga umuririmbyi n'umwanditsi mwiza it's good icyo nico nanyine kumva Bruja man indirimbo yawe imaze gusohoka nize feedback umaze kuronka umva ko zikubabaje kuva indirimbo yawe isohotse wapi nani ahubwo byose biraneze nani byose ni sawa biraneze Bruja man indirimbo yawe kuva imaze gusohoka nta masaha menshi aheze nibaza ko imaze umunsi isohotse ndagomba kumenya nize feedback umaze kuronka muri kano kanya bitandukanye n'indirimbo zawe zimaze gusohoka ndayibona iri kwirakurikirana iri kwirabikora neza kabisa ndabashimira cyane bariko barayikurikirana bayisangize n'abandi bayumvirize ku bwishi bantega amatwi bangira uwo ndifuza kuba ko byanezera cyane Izere Bruja man araje akubwiye ego n'umuntu mu friend muraciringa kenshi muri mu kazi k'umuziki muva hamwe Bruja man araje akubwiye kora uri umuririmbyi donc nibaza ko bufise nka management burimo biba bigoye cyane gukora collab n'undi muntu management itabizi ndagomba kumenya Bruja man yaje kugusaba collab uri muri management cyane yarabimenyeshije management nimba iyo management yo bihariho iyo ndirimbo ni yakera so indirimbo yabazigiye hama janje jagana kubaza ibintu bya management bivuye nene Izere yo je ndakubaza ikibazo nawe gacumbazi reka basi ndakusigurire ikintu basi nashatse kumenya management kuvuga ko afisa abo bakorana cyangwa nashatse kuvuga ko igikorwa coba caje maybe ndi muri management byagenze gute kugira dukorane kandi no masanzo ndi muri management nimba uri muri management ndakubaje mbega uri muri management nari ndimwo kandi indirimbo iramazigiye twarayikoze je nashaka kumenya nimba aho bari mu management vyarurushe ko ukorana iyo ndirimbo na Bruja man kubera n'ibintu usanga bigoye ugasanga Bruja man karatanga amahera kuri management ikintu kimwe je ndibaza mukwiye kumenya nta ndirimbo yiwanje ndibaza irasohoka official nta ndirimbo ariko twarakubonye muri BMA so kumbana muri BMA okay harona n'abandi artist bari bahari ba D1 ba Jeff ba Coyote ba G-Flox hariho n'abandi ba kama YM Music hariho n'abandi rero naje nari muri abo bandi nararonse amahirwe bavuga ati petit njo perform ngo performing mu bandi ariko tutavuga ngo bumva ngo ni management yanje ni jewe ama musi nzotangwa gukora ibikorwa nimbazo bari abantu bazonshigikira zo baruko nyeretse uko turakorana dufashanya
nuko no bivuga ko nta ndirimbo deja mfise kandi iyo mfise management bikorwa biba byaragiye abona ariko maybe man bigiyemo natwe turashobora kuronka abadushigikira tugakora ibikorwa byaroshe ko ukora indirimbo na Benjamin byaroshe kumutahura. I was a very easy kwa byari ibintu bisanzwe twara brothers twacinga sana no turacinga so byarajene bodo man reka dukora indirimbo so ibintu byame nuko ntabwo byari ibintu bigoye byari vibe nyene indirimbo yitwa Vava. Director yakozwe na Igbana. Tumushimira cyane Igbana. Shout out to you Igbana. Hariho Bed Best yakoze mu ndirimbo. The producer. Ndagomba kumenya muri mwebwe batatu nashizemo aba producer. Ninde yaze inciyumvire cyuko mwaje gushutinga indirimbo muri Nati? Hariho director Benjamin na ize cyumviro cyavuye kwa Benjamin. Bo iyi ndirimbo ari iwanyu. Iyi ndirimbo ari iwawe ukaba wakoranye na Izere. Nibaza ko iyo ndirimbo mwamunze ubume ibibaye iwanyu mwese. Kwera mwese ishobora kubashikana kure, sivyo? Ndagomba kumenya ico cyumviro ukiza nico cyumviro. Izere canke Igbana nta bindi vyumviro bari bafise bari kuvuga ati ahantu nshobora kuhakorera reka dukore uku nuko. Ivyo ni vya bahise bemera. Mbo icyambere na mbere wovuga je ndarondetera mbere. Uko byari byose ndibaze yuko bajya twategereza kubariha. Ubwo ndari nta big boss ndategereza kubabwira ati dukora uku nabakazana ide bazanye ndasanze ari nziza nanjye zo ndatwayeyo ndasanze ari nziza. Izere muri video kuna cheka nini najua maswali ambayo okay muri video ni iki cyakugoye muri video? Video kweli kintu changoye imbeho ibindi pigwa na baridi pale muri aja mashiti aja hari mu gatondo saa moja na urazija mazi nipigwa na baridi imbeho kweli narakubiswe n'imbeho sana imbeho yarankubise sana ibindi vyari very easy kuba nanzi ibintu ngiye gukora usubye ko imbeho kweli yaragomba kumisa nk'inkuye muri mudi kwera imbeho yari nyinshi cyane kandi yari mu gatondo kandi wana namba kantu no rero narakubiswe n'imbeho kweli nivyo for me biva na performance ya video niyo challenge nuvuga yaragoye cyane. Benjamin gufata amahera ngana kujya indirimbo uri kurumviza audio ukabana video urabona ko irimo amahera. Gufata amahera ngana kujya uba wizeye kuzoyagarura. Ikintu cyose ukwizera kurarema. Ukwizera kurarema, ukwizera kurashikana umuntu, ukwizera Idiye yitwa Izere. Izere sijya kutaje. Ntabwo navuze wewe. Navuze ukwizera kurarema. Ukwizera uriya nawe yavuze ko nitwa Izere. Nyazi byo yavuze ati uriya yitwa Izere. Okay. Ntabwo navuze nyine. Nayiko ndasobanura ukwizera kurarema, ukwizera gurashikana umuntu kure cyane kuko iyo udafise ibyizero uburi mu faiblesse mu mutima. Donc ndavyizeye neza kuzagarura. Uri gukora umuziki mu entrepreneur yasohoye produit aba yarateguye ingene aryamana azoyagarura ibyo yakoresheje byose muri rya produit sivyo wowe witize kuyagarura gute biteze ukora iki ugira amahera yakoresheje muri rya video angaruke. Ino munsi nico gituma twashobora kuvuga yuko hari imbuga kandi imbuga zirariha. Ubwo nubwo duca inzira hatari inzira kandi nivyo byiza dutegereza guca inzira hatari inzira kugira bituvune bitugore nico gituma twazishize ku mantuze kuri YouTube n'ibindi n'izindi mbuga zose iriko ahubwo niyo mwanya mwiza wo kwinvita abantu bagende kurikurikirana bayirabe kugira baduhe icyizero cyo kubandanya dukora n'ingufu. Dekanje gatoyi kure y'indirimbo manze mbazizere niko kagenda niho mwenda muroniye
ndiko ndabatwenzaga Izere. No, jera gura gutwenga. jewe ugeze kuri Izere mba numva ari fire. Twendere. Izere muri BMA reka ngaruka kuri kijya kintu. Hariyo abantu benshi. Ibintu vyashitse kuri urya munsi naho nibaza ko ari wo muririmbyi vyashikiye. ubundi muntu dusanzwe tuzi nka Nelly Nat arashuma twaravuga ati uyu mujene kuvuga yamaze namaze iminsi mbona hari umujene yitwa Izere arakuvuga no ku kinyamakuru muri interview avuga hari umujene yitwa Izere arazi kuririmba bijya bintu vyakweretse iki wabihaye ishusho yiye. So ikintu cya mbere ya before yo kujayo vyarangoye bivanye n'amajambo numva ku bantu. Abantu bavuga kwera handi mbona bwasohore so naramwa comment wewe none ugiye gukora iki wewe uzorimba ibiki ibintu nk'ivyo vyarangoye gusa nanje muri je navuga ati ikintu ngiye gukora ndagiye kugikora. So nyene vyarantunguye nakubera byari ibintu naye niteze kanona ko haciye hajya abantu bakomeye hama rero urumva ukoze ikintu ha muntu nkujya akavuga ati ni ciza. So bari ikintu kigutera intege rero byaranteye intege kuba yaranshigikiye basi yaretse ko nabandi bantu bakwiye kunshigikira kandi uje urazi ko afise abantu bamukurikirana. So rero maybe nararonse abantu bavuga ati byo kuno. So rero Buja Music Award hari ikintu kinini yunguye kuri kariyeri yanje. Nkiraho nyene kwa Izere indirimbo Vava irasohotse. Nelly Nat yaramaze kuyibona haciye bamaze kuyivugako. Nelly Nat yarayibonye yayipostinze coming soon but for now ntara postinga i video official maybe ngirafise ibintu byinshi biri ari busy ariko namucekinze turaganira maybe azoduposta reka turindire kubera baziba bafise ibintu byabo niho ushobora kubategeka no umwanya rero babona ko bikwiye kwa posting azoyipostinga ariko ndizera ko azoyipostinga nimba kuva kare yaranshigikiye so najobuza ko nubashi atanshigikira kandi twakoze igikorwa kimeze fresh. Brujaman watubwiye yuko iyo uri kurakora akazi k'umuziki urashiramo kwizera ajyamera ukizera ko azogaruka. Dufate indirimbo yasohotse kenshi abaririmbyi bakunda gukurikiza indirimbo nyuma y'amezi 2 cyangwa nyuma y'amezi 3. Ndagomba kumenya iyi ndirimbo hamwe itogaruza ry'amahera wari wasizemo wari wizeye ko azogaruka. Uzohava ufata ayandi mahera ku ndirimbo ya gatatu ushiremo ayandi mahera nkuko wari wabisizemo kuri indirimbo Vava. Kuririmba umuririmbyi mu ncamake bisigura ibintu byinshi kireke yuko usanga hariho bamwe batabitahura. Kuririmba novuga no kwiyerekana hanyuma ukerekana ikikurimo impano yawe ukayishi kijya wiyumvira mu mutima wawe kikaja ku mugaragaro. So beshi ndibaze yuko ntabadutanguriye imbere bo bararirimba nayo ma YouTube ntiyariho nizo ntuze zose za audio mark ntizariho urumva ariko bararirimba bagatembera ni cassette iyo wanashime kapiga so hariho n'abaririmbyi bamaze kuririmba hafi n'imyaka n'imyaka. Mbo igikuru ku artist ni ukwizera icyo kandi twese twizera icyo. I'm never give up. Izere ubu tukubonye muri collabo uri kumwe nanunze na Brujaman ya Vava. Uri umuririmbyi nta ndirimbo yawe turabona mugabo turamaze kubona muri performance. Wayibonye niyo nyene oye mvuga yiwiyo apani yiwawe ndijya n'indirimbo ya Brujaman as Izere official. Banaho sivyo ndagomba kumenya ashobora kutwibira ibanga timbwiye iki niki je ndashobora gusohora indirimbo kugira abantu babe barakwitega kuko nimbi indirimbo yasutse ari abantu bamaze kubona ati Izere ashoboye iki. Brujaman turamaze kubona icyo ashoboye ku ndirimbo Juro hamwe n'izindi. Ubu naho Izere twabonye icyo ashoboye ku ndirimbo ari muri collab. Ari abantu bari muri collab usanga bakaze bro mugabo umuhaye kuririmba indirimbo ya wenyene usanga ukandika indirimbo yose ugasanga biragoye. Abakunzi b'umuziki ndundi wo bizeze iki? Ku ruhande rwo kuvuga ngo nzosohora indirimbo yari indirimbo je ndazifise
ama videos arahari twaragize narakoze ubu ndibaza umuntu ariko aripanga n'ibindi bikenerwa kuko si gukora audio ama video ama ngo ndayisohoye haba hari ibindi biherekeza ijya ndirimbo rero vyose bisaba bishire ku murongo kugira ngo uronke ukuntu ushobora gupushinga ikikorwa cyawe so nibaza jewe very soon very soon ashobora kunyuma ndwiza ibiri cyangwa nyuma y'indwi imwe mwene ivyo nyene turindire dufate very soon ngaruke kwa Bujamin imbere yuko duheza ikiganiro turiko turaheraheza umupira wambaye ni Bless Africa no nimbere yuko indirimbo itangura nimbere yuko indirimbo itangura turabona iyo logo turabona iyo brand ya Bless Africa ndagomba tubwire mu majambo make Bless Africa cyumviraho caje kugiza no munsi aho bigeze naho ushaka ko bigeze ndakubaze gato batamsa ndaberewe uraberewe irakubereye iyi ni brand yanje Bless Africa Bless Africa ni cyumviro cyiza yakwambara umutama yakwambara umugeni umukobwa umuhungu ivangura ahubwo ndabahamagara yuko mu byo bazonshigikiramo nibi Bless Africa irimo kwambika irimo ibintu byinshi ariko muri uno mwanya utanguye kwambika imipira yanje iriho bashobora kundondera kuri Instagram muri inbox Facebook ni Bujamin official na IG byose nuko nyine kugira ndabibasobanurire neza rero nshobora kubitubwira ngaha gatoyi icyumviraho cyavuye umaze kugira icyumvire watanguye kuyisohora ryari hamufuza kwishika he Bless Africa nifuje yuko ari ikintu cyose umwafrika yo kwishimira ijambo ryari ryo ryose umwafrika yo kwishimira ni ndibaze yuko Bless Africa mu Kirundi ucyumva gutewe biravana n'ingene yashatse kuvuga gisobanura uko nyene basiba kushoma ingene gisobanura mu Kirundi azagisobanura hanyuma gusa muri Bless Africa sinzi ko ari Imana izo blessing Africa sinzi ko ari umunyafrika nyazo blessing Africa mu Africa Bless Africa cyangwa Imana Bless Africa cyose nico kimwe kubera Imana ikorera mu bantu ni shengesho basi ndasenze Bless Africa okay imbere yuko tuvuga tuti ikiganiro kirarangiye ndagomba mugira ico mubwiye abakunze umuziki ndundi abakunze umuziki wa Bujamin canke Izere ko bamaze kumumva hama dusiga inzira amavuta abakunzi b'umuziki ndundi ndabahamagariye naje banyandike bakwandike mu gitabo muri ntibate hajya handitse ati naka n'umuririmbyi nabo banyandike ati na Bujamin ntitumwibagire nitwaja kwa naka Bujamin ariyo icyo nicyo ndabasaba ba supporting ndumuririmbyi w'umurundi ndiko ndagerageza ukuntu namenyekanisha Burundi uko shoboye kose kandi ndabibashimira namwe abamenyesha makuru kuba mutwiyumvira ko nukuri muri abantu bagaciro pe muri abantu bazima urumva ijambo umuntu muzima muri abantu bazima mubandaye mudushigikira yaba jewe yaba n'abandi baririmbyi nukuri mutumenyekanishe duteze imbere dukoresheje impano yacu mu gihugu cyiza cy'u Burundi ariko bagiye kubabwira indirimbo yanje ni Bujamin featuring Izere ucabandika ko vava ubu hejeje kubona imbura zanje so jeni Izere cyangwa Izele ibaro gushaka ukavuga so iyo ni zina ryanje ni Izere Instagram ni Izere official guys je ndakunda Instagram asumungurikirane kuri Instagram na Facebook na X yariyo Twitter
hose ni Izere official, hari hose ni Izere official, na YouTube ni Izere official, mugenda mugire subscribe very soon. Nawe turatangura gushira hanze ibikorwa byacu, hama muhandanye mukurikirana n'indirimbo yacu iri kuri YouTube channel ya Brujaman, barandika Brujaman featuring Izere, amushobora n'indirimbo yitwa Vava, muhandanye mukurikirana muyisangiza n'abandi. Turabashimiye cyane rero, turashimiye na BITV na X Lembo the fan boy. baba agacu amwe n'abandi bantu bariya nabonzi, ariko baba abo turi kumwe twese nganda bashimiye cyane umwanya twafashe tugakora kino kintu baze ko kizoshikira abantu kandi hazogira ico kibamariye. Hama bless up, Bless Africa. Bakoze wa BTV nari kumwe na Brujaman na mina Izere. I was hosting as extra mother fan boy nkuko mubibona, nkuko bisanzwe. Behind camera ni sister bamwita Kamera, abarika yatengeneza amasana neza. Aya muri ko murabona ndanabise ko muri BTV dufise BI production, turafise photography, videography, ku bantu bafise imanza barahawe ikaze tubakorere ibintu bifise quality, haba kuri kote ya video canke kuri kote ya photo. So turabakunda cyane. Ciao mwakoze kuza. Indirimbo yitwa Vava, mubande muyikurikirana. Ciao kandi turabakunda cyane.